Ubushikiranganji bw'inyubakwa ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro harakozwe ibikorwa atari bike muri uyu mwaka twaraye tusozereye 2020 rushira 2021 arivyo vy'ingira ndabashikirize muri kano kanya. Duhereye ku gisata c'inyubakwa, ibikorwa vyo kubaka amabarabara byafashe uruhara runini rwose muri uyu mwaka. Haramenyesha yuko turiko turakora ibikorwa vyo kubaka ibarabara ryo gusiga kaburimbi, ibarabara rikuru inomero 18, igice kigira kabiri cyo Kibumbu Gitega, munsi yuko rifise uburebure bw'ibirometero 24, hama iryo barabara Kibumbu Gitega ikaba rigeze ku bice 87 n'uduce 69 kwijana. Numva yuko rigeze ku ntambwe ishimishije. Ibarabara rigira kabiri nibamenyesha mu mabara turiko turakora ni ribarabara rikuri nomero 5, ibarabara rikuri nomero 5 riva Nyamitanga gushika ku kibuga c'indege ca Kituro Mirikero Ndadaye, rifise uburebure bw'imetero 30 n'uduce 10, hama rikaba rigeze ku bice 99 kwijana. Urumva ko iryo barabara naryo nisa n'iryaheze, kubera yuko mwana ashaka guhera mu 2019 iryo barabara risanzwe riko rirakora, uruja n'uruza rurakorerwa ko ata kibazo kihari. Hama kuri iryo barabara nyene nomero 5 hariko igice kigira kabiri ariryo ryo kubaka no kwagura iki gice kuva kuri Shanik gushika ku kibuga c'indege Kituro Mirikero Ndadaye, gifise iryo barabara rifise ibirometero 5, mwamba mwaca murahabona. Iryo barabara naryo rigeze ku bice 75 n'uduce 6 kwijana. Irindi barabara turiko turubaka dusiga kandi kaburimbi ni ribarabara rikuru inomero 16, rizova Ibururi rigashika Gakuba mu gice ca mbere, hama igice ca kabiri cyo murumva yuko rizova Gakuba rigashika Igitega. Kuri igice rero ca mbere Ibururi Gakuba iryo barabara rigeze ku bice 40 kwijana. Ibarabara rikurikira turiko turubaka ni ribarabara inomero 3, iri barabara inomero 3 igice ca Gitaza Rumonge rifise ibirometero 34 n'uduce 72 kwijana. Iryo barabara riko ryubakwa n'ishirahamwe Sogea Satome, hanyuma tugiye kubakwa n'ishirahamwe Sogea Satome ku mfashanyo y'Ibanki ya Afrika ariyo BAD. Turiko turubaka kandi turiko turakora kandi ibikorwa byo gukora ibarabara nimero 3 nyene ku gice ca Nyanzarake Rumonge. Ico gice ca Nyanzarake Rumonge rero naco caronkejwe ishirahamwe watsindiye isoko, ni ishirahamwe ry'Abashinwa ryitwa Chiko. Hama no munsi turi ku rugero rwo kurondera uburyo kugira ngo iryo naryo ritangure kubakwa. Ikindi muri ubushikiranganji turafise igisata kijejwe ibikoresho vya leta. Muri ico gisata kijejwe ibikoresho vya leta kuru kiraciyubaka, kiraciyunga, kiracari nka gishasha. Naco nyene kirafise ibikorwa bitandukanye kugira ngo ico gisata kijejwe ibikoresho vya leta gishobore gukora ku buryo gitunganiriza amaserivisi yose ya leta mu bijanye n'ibikoresho, guhera kuri binini gushika no kuri bitoya. Baramaze gukora ama inventaire, dufata karo k'imiduga iri mu gihugu, bari hafi kuronka imiduga bishika 1527. Inventaire baze gukora ku bushikiranganji bushika 12, urumva ko ico gikorwa kirabandanya kugira ngo imiduga yose ishobore kugira gute ishobore kuboneka kuja habona.
imiduga ironswe amaserivisi ayikeneye kurusha ayandi, hanyuma imiduga itagikora nayo dukora n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta biciye muri cya gisata ca OBR ishobore kugurishwa uko izoba iri kose, hama amafaranga ashobore kwinjira mu kigega ca leta. Mu gisata kijanye n'uburaro, aha twamenyesha yuko mu gisata kijanye n'uburaro ni logement social, hariho turiko turarondera mu ntara zose amatongo ashoboka kuzokubakwamwo izo nyubako z'abenegihugu zizoba zizimbutse, baba abakozi ba leta, baba bikorera utwabo. Ayo malogement social azokubakwa ku buryo azoba zimbutse, uko abantu bagiye basumbasumbana, abo hejuru bakaronka malogement social yoba yitwa ho standing, hakaba n'abandi bazoronka standing moyen, hakaba n'abandi bazoronka ama standing yo hasi. Igikuru no kwinzo ibikomeye, ibisigaye umuntu arashobora kuyikora uko avyumva, mugabe igikuru no kwinzo iba ikomeye.